Amahoro y'Imana abane namwe mudukurikirana mudahengeshanya kuri BF4 News. Ndabaha ikaze muri kino kiganiro cacu cuno musi. Muri kino kiganiro tuza kuyaga ibitari bike, aho ico tuza guherako tuza kuganira kubijanye n'akagambane cyangwa ubugambanyi bongeye kuboneka mu bazarendo, ndetse hakaba no gushwana ku bazarendo bagera kuri babiri ba generale bafise ivyo bapfa, ndetse M23 igenda ibambuye n'agace tuza kubabwira murano makuru. Si ivyo gusa tuza kubabwira muri ino nkuru muri zino nkuru zacu, ni byinshi, amakuru ni menshi twamaze kuba tuyegeranya. Muri ano makuru yacu turaza guca kandi muri Masisi hari bidasanzwe biriko birahavugwa, aho tuza kubabwira bitari bike, ndetse tunababwiye n'uburyo umuhari w'inyeshamba z'u Rwanda RDF winjiriye ikoranabuhanga y'igisirikare ca FARDC, maze bakaza baramenya amabanga ya gisirikare canke imigambi coalition ya FARDC iriko irategura. Si ivyo gusa turaza kuyaga kubijanye n'ibiri muri groupe ya Remera, aho umuhari w'inyeshamba z'u Rwanda wagavye ibitero bikomeye cyane karahabutaka kuri coalition y'ibirindiro vya FARDC, nkuko amakuru yacu abandanya adushikira. Turababwira kubijanye n'ivyabereye muri Katana umuhari w'inyeshamba RDF ku munsi wejo warateye ambuscade imodoka irimwo abasivile. Ivyo babakoreye ni ibintu bitari byo kuvugira habona, ni ibintu byo kuvuga abana baryamye, ariko tubaza kuza tubibabwire muri kino kiganiro. Twe twababwiye ibijanye n'imigwano yari kirabera muri Rubumbishi, tubabwira ibi ko tutaramenya ivyashoboye kononekarira, ariko muri kano kanya muri ano masaha tubazaniye makuru avuga ku vyononekaye muri irya migwano cyangwa muri irya bombardement y'ivyononekaye hariya muri Rubumbishi mu gitero cagabwe na coalition ya FARDC ifadikanije nabo bifadikanya mu kugwanya shamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ibi nibindi akanyeni kadukundira turaza kuyaga ibitari bike, ariko imbere yuko tunja mu gano cacu making ashobora ko maze gukora subscribe ndetse na liking comment kibanza cyiza twabasigiye kugira ngo dushobore kuza turaganiriramwo. Rero manze ndamutse cyane mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose, by'umwihariko abumva ururimi rw'ikirundi. Ndavuga abari mu Burundi, abari muri Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, henshi muherereye muri Africa tubavuga tuamari, tutibagiye abari Burayi, abari muri Amerika, abari muri Aziya, tubabwire timiriwe cyangwa maramutse biterwa n'amasaha muriko muradukurikiranira ko. Rero babandi twama twibanira mu kiganiro cyacu kuva ku munota wa mbere ku munota wa nyuma, n'umwongere mu dutera iteka kuraba kino kiganiro mpaka mu kirangize. Ari nayo mpamvu mubona tugiye kubana akanya gato cyane. Murabona yuko n'amasaha ageze kure, bavuga yuko ngo amazi yazindutse ngo ageze kure. Rero mu nkundire tubanze tuyage kubijanye n'ingene muri wazarendo habaye kudahuza kw'abazarendo biza kurangira umuhari w'inyeshamba z'u Rwanda uprofise ukigarurira agace tugiye kubabwira. Nobabwira yuko ari muri teritware ya Karenga muri Sud Kivu, aho abazarendo babiri bari kuri ligne de front, abagenerale babiri bagize ico badahuriza ko, maze batangura kugwana hagati yabo. Hari abazarendo bagera kuri babiri bashoboye kuhakomerekera nkuko amakuru abivuga, ariko nticabuje yuko umwasi aca profitiramo canke aca yiboneramo akaryokeza kugira ngo ashobore kwigarurira agace nkuko abenshi mwagiye muravyumva. Ndibaza hari aka video amaze kunyereka ko niyo nimero kugenda kabahereze kabo bazarendo babiri bashoboye kugwana, ndetse mwumva ko bavuga amajambo adashemeye umengo ntibasangiye urugamba. Umwe aragirizwa kuba yoba yagambanye agaha ingufu umwasi, undi nawe akavyanka, ariko vyose turaza kubirabira hamwe muri kino kiganiro. Habe kudatahurana canke vyo bari vyo koko muri wazando bahubutsemwo abagambanyi bimeze guti. Ndibaza yuko hari benshi mudukurikirana ino nkuru zuyegarana ku munsi wejo, tuyice hirya nayo hino twamaze kwironkera ama proof canke ama fact yerekana neza ico intandaro yino mishwano y'abo generale babiri bo muri wazarendo yatumye bapfa. Tunababwira neza yuko hari inkuru ntari nashimangiye yuko abazarendo bose bagiye gukugwa mu gisagara ca Uvira. Abazarendo bagiye gukwa muri Uvira kugira ngo berekezwe mu misozi ya Uvira baje kumara inye defo nko vyatangaje na Ngoma Nzito kabisa yamaze kuba abitangaza yuko
abazarendo bagira bakugwe mu gisagara kugira ngo baze guhangana n'inyeshamba kuri ligne de front hariya mu misozi miremire ya territoire ya Uvira ndetse na Fizi. Izi nkuru singomba kwisangura cyangwa ndayivuga ko byinshi, murabona yuko ari nayo caption cyangwa umutwe w'ijambo wa kino kiganiro, ariko reka tuzegera ko twamaze kuba tuyimenya ko byinshi. Ati rero muri no migwano yabereye muri Karehe yatumye wazarendo bacanamwo M23 ikigarurira ubuce yari imeze gute, vyabereye n'abagwanyi nkuko magiye murayibona ku binyamakuru bigiye bitandukanye, yaba za RFI, ibinyamakuru bikomakomeye ku isi biriko biraprograma yuko abagwanyi b'ihuriro rya AFC M23 RDF bigaruriye umuji wa Kisunguti wo muri territoire ya Karehe ni mu ntara ya Kivu y'Amajepfo, ndetse akavuga yuko bakuyemwo abagwanyi b'umutwe wa wazarendo babanze ngo gukozanya ko mu migwano yari imaze imisi ibiri iriko iraba. Rero iyo migwano yari imaze imisi ibiri vyagiye kurangira umuhari w'inyeshamba z'u Rwanda RDF wigaruriye ino centre ya Kisunguti inyuma yuko bano bazarendo bagize ivyo badahurizako, aho mbere bagirizanya yuko umwe mu bazarendo ashobora kuba yagambaniye bene wabo, aho abajenerali babiri bazarendo baciye bagwana hagati yabo, ndetse bikavuga yuko bahabaye mu bugambanyi canke hoba habaye kugambaniranira hagati yabo nkuko amakuru abandanya abivuga. Rero sinumva yuko nobabwira ibindi kujanye niyo nkuru, kumbure nitwagira byinshi dushoboye kuyumva ko tuzongera dufata akanya karisakire kugira ngo dushobore kuyaga namwe tubabwira. Ariko ngwano y'ibihori ngwinezereza ngo ibisiga, murumva yuko ari nyifato itari nziza muri wazarendo arakagambani kadasanzwe. Biboneka neza yuko mu gihe bokomeza ino ngendo canke bokomeza ino nyifato, inyeshamba z'u Rwanda zokomeza gufata ubuce buri strategique, kuko nk'agace ka Kisunguti kaheruka gukurwamo zino nyeshamba nyene. Wazarendo FARDC n'ingabo z'ubundi bari bakoze uko bashoboye kose baragarukana ino centre, ariko murumva neza kubera ko ubuce bafashe kenshi babusigamo wazarendo, murumva ko wazarendo itahacunze neza, ahubwo baciye batangura ivyo gushwana maze birangira batakaje kano gace gakomeye ngaha muri territoire ya Karehe nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Mukomeze kubana natwe mu bakoze subscribe kuko tuze turabaha ukuri kwibiriko biraba. Ndazi neza yuko muba muri benshi, hari na benshi mwadusavye ikiganiro cikibiriraho, nituraba comfortable kubijanye n'ibikoresho ndibaza murabibona, umuco si mwinshi, micro nazo kandi murumva ko amajwi atwashikira nkuko muvyipfuza, ariko nibikunda Uwiteka Imana ahazoca hose tukabironka tuza turiganirira mu buryo bw'inkuru zikibiriraho. Ikindi nari nababwiye nuko muri territoire muri groupe ya Remeka muri Remeka M23 yagavye ibitero ku birindiro vya FARDC, ndetse aba FARDC bagera kuri babiri bahasize ubuzima kubera ko yabaye imigwano. Novuga yuko yabaye surprise, ariko ntivyabujeye yuko FARDC yihagarara ko maze yomora zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Aha munyene muri Remeka amakuru dufise nuko imigwano yatanguye mu buca bwo kuno munsi genekerezo rya gatanu, aho FARDC yazindutse yumva umuriro mwinshi kandi udasanzwe, maze baza kwisanga inyeshamba z'u Rwanda zamaze kubagabamo ibitero bikomeye cyane, maze zibakuramo asikare bagera kuri babiri nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Ariko aramandanya avuga yuko no ku ruhande rw'inyeshamba bashoboye gutakaza cyane kuko nubwo bashoboye kuronka umwanya wo kwivakiwa imirambo, abene igihugu bo muri ubu buce baravuga ko inyeshamba z'u Rwanda nazo zahatakarije kandi mu buryo bukomeye cyane. Byagiye gutuma FARDC ndetse ikikomeza ibirindiro vya, kuko amakuru twamaze kuronka nuko yaciye ihongera ingabo zitari nke inyuma yo kwirukana zino nyeshamba z'u Rwanda zari zahagavye ibitero, nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Nk'ubu mu inkuru y'umwana isubira inyuma mu mbabarire cyane, ndababwiye inkuru y'abazarendo bagambanye ukungene bagwanye bari kuri ligne d'offre, bituma baha agace cyangwa igisagara M23. Hari abantu benshi muza kuza muri commentaire muvuga ngo uramenye amabanga ya gisirikare ngo ntwari ukwiye kuvuga ibi, ariko ndabivuze
kubera ko ndabifitiye ivyemeza kandi ndabifitiye proof. Ni nayo mpamvu nababwiye neza yuko ntazobabwira amakuru y'ububeshi kugira ngo ndabanezereze. Ukukuri nyene ndakeneye kubabwira kugira ngo mumenye ico musengera, mumenye uko ibintu biriko biragenda. Ntazobabwira amakuru y'ububeshi mwisange ahantu mudashobora kuva. Rero kuri bamwe muca inbox mukandemera, ndibaza neza yuko no munsi kuba ndabivuye kuri micro mutaza kundemera ndi excuse, ariko vyabaye koko Kisunguti gisagara cyo muri Karehe cyafashwe, kandi cyafashe kubera ugusamara kwa Wazalendo. Abajenerali babiri ba Wazalendo bagwanye bituma umwasi aprofitiramwo, ndetse baca bariruka kubera ko umwe yagiriza ubugambanyi undi. Namaze kubivuga deja aharenda kibutse kugira ngo abantu ntibaze kundemera, ariko abakunda amakuru y'ukuri muze mufite like ndetse munasangize bino biganiro abandi bigere kure kandi hashoboka. Nuko nari nababwiye kubijanye n'ingene igisirikare cy'u Rwanda RDF cyari kimaze imisi cyarinjiriye itumatumanaho cyangwa communication yo mu gisirikare cya FARDC, ndetse imigambi itari mike y'ibitero FARDC yagomba kugaba basanga zino nyeshamba z'u Rwanda zamaze kuyimenya, bigatuma amahayisite ataba menshi cyane. Nubwo vyashikika ko akayisite vyava mu nguvu yari yakoreje, kandi byari bigaragara neza yuko M23 yoyo yagabwa k'igitero yamaze kumenya kubera ko yari yaramaze kwinjirira itumatumanaho ry'amakuru muri coalition ya FARDC nkuko amakuru yacu avuga. Ariko kugera ubu mu bintu vyatunganye bamaze kuba basubiza systeme ku gihe, ndetse nta muhaka ariko arayinjiramo. Ayo niyo makuru y'ukuri natanguye ndababwira yuko ibintu vyifashe. Kino babwira nuko muri Remera aho ni muri territoire ya Masisi naho haravugwa imigwano ikomeye cyane. Ni nkuru ofete ntarabatohoreza neza kugira ngo ndayibazanire Azarani ndibashirire ku meza mushobore kuyikurikirana atakibazo na kimwe, ariko ninda yironka ndabemereye ndabapromisinze kubasangiza ino nkuru mumenye uko ibintu biriko biragenda muri Masisi muri Rubero. Rubero no babwira neza yuko Rubero aragace inyeshamba z'u Rwanda zigeze kuvamo, ariko mu nyuma zihagaba ibitero nubwo zitagize kayisite. Muri Rubero hari igice kinini kirimwo Abazalendo. Rero urashobora gusanga no munsi ibintu bitiriwe bimeze neza, ariko ntitwamenye ukuri kw'ivyabaye. Turaza gufata umwanya ukwiye tuze tuganire namwe dushobore kubabwira ivyinshi, dushobore kubabwira ivyo mutari bwumve cyangwa amatwi yanyu atari bwumve. Yes, tuva ngaho dusimbira muri Katana. Muri Katana hari inkuru y'umubabaro, inkuru y'akamara amazi tera gahinda, aho ku munsi w'ejo masaha y'ijoro igisirikare cy'u Rwanda RDF cagize ambuscade ku modoka irimo abasivile, ku modoka y'abenegihugu ba Kongo. Meshaza mivyo babakoreye sinibaza neza yuko n'uwiteka donc azobumviriza vyoroshe, kubera ko n'ibintu biteye agahinda, ni ibintu bimara amaje, kubera ko biramaze kugaragara neza yuko inyeshamba z'u Rwanda zigomba gukora crime parfait, cyangwa nubwo ziko zirayikora ziko zirahindura systeme cyane mu kubazanira imigera ya sida. Ubu rero ku munsi w'ejo abari mu yo modoka b'abafasoni cyangwa abakenyezi barafashwe ku nguvu, ndetse hariho abo bivuga yuko abatari bemeye yuko bashobora gusambanywa bashoboye kubabazwa mu bihimba vy'irondoka cyangwa mu myanya y'ibanga, kubera ko bankeze no nyeshamba z'u Rwanda kubagirira ivyo zibagirira. Rero murumva yuko ari inkuru y'umubabaro byabereye ngaha muri Katana. Muri Katana niho byabereye ku munsi w'ejo, naho bitwa Munyerere Road, niho kuri barabara rya Munyerere Road niho kano kabikabishe kakozwe n'izinyeshamba maze zikomeretsa aba bamama mu bihimba vy'irondoka mu gihe bari basi yuko babasambanya, ariko murumva kubw'inguvu barabasambanije bongera babonona mu bihimba vy'irondoka. Murumva yuko arakamara maza umuvyeyi yavyaye, murumva neza yuko arakamara amaza. Kumbure ama communauté internationale kiretse kwita kuri bijya mwingo muravuga ngo abanyamurenge ngo ibi nibi, ndibaza murumva yuko ibikorwa bikorwa abakongomani aramabi kabisa kandi akomeye cyane. Ni nakaryo keza k'abakongomani kwikangura, kubera ko uyu yabinjiye nta mahoro abifuriza. Hamwe leta ya Kongo yo gumisinziriye yo kwisanga abakongomani bose bato bariko barahura nibazo, kandi
Kongo igasamara, leta y'u Rwanda izova kugira n'abakongomani bato bato itandukire n'aba bakuru abo bategetsi b'abakongomani. Murumva ko ibiriko barabakorera ari ibintu bidasanzwe kandi ari ibintu biteye isoni vy'akamaramaza n'ukuri. Abantu mufise imico y'ikirundi, abantu musenge kuko murumva neza yuko mission y'u Rwanda muri Kongo atari imwe canke zibiri gusa, ari na mission idasanzwe yo kurimbura abakongomani, ariko ngo nta umara ngo abantu bose kumbure ntihazobura abasigara bameze neza. Iyi ni nkuru babwira neza muri kino kiganiro, sino yiteba kuko murumva neza yuko ari inkuru y'umubabaro kandi ntakwiye kwiteba kuko mbafise mba numva emotion, mba numva ivyo bintu umuntu babikoreye pe aba ari ibintu bibabaje cyane, ibintu bibabaje cyane. Ariko tubabwira no kumwiyo modoka yuko hari habari basanzwe barimo umupapa yuko yaciye yicwa ubwo nyene kugira ngo kumbure bavuga ati yashobora kwigwanira hise araswa amasasu yo ku mutima nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Nari nababwiye mu kiganiro narabashikirije kubijanye n'ivyabereye Rubumbishi, aho FRDC yarashe ivyuma vy'ubwirinzi vya RDF igihugu cy'u Rwanda, aho FRDC yafashe igiritaka nitakanga amamisire y'u Rwanda ngo akinga mu kirere nyambari solaire, ndetse n'ibishobora konona indege yoja mu kirere cyabo cyo bitwa anti quoi I don't know karanyishafte donc n'ubwiri ni systeme ishobora gukorora indege cyangwa bashobora kwifashisha mu gutesha GPS cyangwa kuyikontrola indege iri mu kirere cyangwa drone. Ibi nivyo byashoboye kuraswa uno munsi, aho twababwiye byashoboye kononekara nuko amakuru tumaze kuronka ibifaro bigera kuri 5 vya leta y'u Rwanda vyarashwe, ibifaro 5 kabisa vyarashwe ata kibazo na kimwe, ndetse abasirikare bo bagera ku 39 bahise bahapfira uwo mwanya nyene, bahise bahapfira ubwo nyene, nubwo abakomeretse ari benshi cyane kuruta, ariko turaza gukomeza tubatoreze tubamenyeshe uko ibintu byakomeje ko aho nyene siri place hari nzi hapfira abasirikare bagera ku rugero rungano kuko hose abasirikare 39 mucabe mwumva neza yuko abantu batikiye, abasirikare baba hapfiriye ari benshi. Rero drone za FARDC ziri mu kazi kandi kadasanzwe, ndetse birerekana neza yuko babaye decide canke basubiye kwambara urwaga mu kugwanya zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ndetse ngomba kubarambira cyangwa ndababwire byinshi, nk'uno ngomba kubasangiza ni kwakeneye ibiganiro by'ikibiraho nababwiye, hariho materiel nkibura kandi nyinshi, ibijanye n'amatara, ibijanye na micro, ariko bizotungana nkuko mwabitwemereye kubidukorera. Kere ndabashimire cyane mwebwe mwese mudahengeshanya kubana natwe, ndabashimire cyane mwebwe mwese abavyeyi bacu, mwebwe mwese bashiki bacu, bene wacu. Uwiteka Imana kumeze kubaha amagara meza ndetse n'amafaranga, tunihanganisha bakitswe n'amagara muri ko muradukurikirana. Antete nabatera inkuru gatoyi, la fois passée naragiye kuraba umugwayi hano mu gisagara ca Bujumbura muri hôpital militaire. Hari umupapa yaragwaye aryamye muri urgence arimo na serum, onza numva arampamagara yagize nk'uko ambwira ati ibiganiro byanyu turabikurikirana kandi turabikunda cyane. Nukuri narabishimye kubona umuntu yaragwaye yarananda mu kici. Rero mwese duhura, hari benshi duhura, abatagomba kutugirira nabi muzoze turaramukanya ko twese turabarundi kandi twose rime dutegeza kugwanya no gukorera igihugu cyacu ciza cyo Burundi. Uko twagisanze ntihagire ico twonona ko ahubwo tugire byiza twongerako. Bye bye. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cyane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security.
Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri plus 971 50 88 13 005 canke plus 257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numéro 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu.